wewe nawe waje uvahe kubera kuno munsi nabavuze ati jewe ntegereza kuba ndi muri Texas? Jewe nitwa Zakaria Kavamahanga, nkaba naje imva mu gisagara ca Dillon, South Carolina. Uno munsi tukaba twaje ku gikorwa citwa Big Investment Group LLC. Ni gikorwa twaje gutangura uno munsi. Big Investment Group LLC, kubera iki? Big nukuvuga ni ikintu kininiya, investment naco ni ikintu tuvuga ati ni ikintu tuzoshiramo mu mahera, and group ni ikintu kiri hamwe. So ni company nuvuga kari nki company ije shasha y'abarundi hamwe uzoshiramo umutahe wawe hanyuma ukagira inyungu. Abarundi kenshi biratugora nubwo tuba turi mu gisagara kimwe gukorera hamwe. Ubu umwe yavuze ati jewe naje mva muri Iowa, uwundi avuga ati naje mva muri Nashville muri Tennessee, uwundi ati muri Ohio, uwundi nawe avuze ati muri uze South Carolina. Okay, nimba bitugora turi mu gisagara kimwe, ibi bintu bizoshoboka gute turi kure na kure? Burya ibintu byose bipfira muri management. Ho tugize management ikaba imeze neza, ibintu byose bigenda neza. Twizere neza ko tuzobikora bivanye n'ivyumviro vya management kugira ibikorwa twiyemeje bishobore gushika mu ngiro. Kubera ko mwamwe yumviye kuvuga muti reka tugire ibintu bijanye na investment, ntitugire biriya vyari bisanzwe bimenyerewe amasengero kurira hamwe nk'ama community, kwereke aka kantu kaje vuga ati investment abarundi ni gake cyane bakunda gukora ivyo bintu? Murabona tubaye hano muri Amerika, murazi yuko tuguma duhigisha ubuzima hirya no hino, nivyo navuze hakerekare. Investment ni ikintu cyumvikana ko tuzoshiramo amahera kugira tubone inyungu kugira natwe twibesheho hano turi muri Amerika. Abarundi kenshi turaraba buri muntu akaraba inyungu ziwe cyangwa akaraba ivyumviro vyiwe. Ubona vyoroshe guhurira ku cyumviro kimwe kizotuma iyo big investment mukaronka menshi amahera n'inyungu ikaza, group ikaguma ari group ntisambuke? Urabona ko ivyo ntibizoshoboka? Ego bizoshoboka bivanye ukuntu tuzoba twayubatse n'imigabo n'imigambi yacu. Niko ndibaza bizoshoboka nta ngorane. Strategy mushobora gukoresha muri twebwe abarundi, mvuze twebwe abarundi ni twebwe abarundi tuzinanye mu bintu byinshi, strategy ni zihe muzokoresha kandi umenga na uri mu batewe iteka bazoba mu barongozi bazoba hejuru ya hano muri no big? Ego strategy tuzokoresha cyambere nuko tuzopanga umugambi, kubera hari imigambi twapanze hanyuma tukamenya iyo migambi zogenda gute, mbe dushobora guhomba gute, mbe dushobora kunguka gute, hanyuma tukamenya ukuntu tubigenza ubijanye n'ukunguka kuko nta wipfuza guhomba. No kuvuga rero iyo migambi tuzashobora nta ngorane, tuzoraba aho dushobora kugenda nabi tukahakosora hanyuma hakagenda neza. Akajambo ka nyuma wumva canke bufise muri wewe wahora wibaza ati ndonse nkaho noshobora kukavuga ndakabwira abarundi bagenzacu uhereye mu bo muri kumwe muri big nakahe, kugira ngo ino video ntuzingizorabwa nande, ntuzingizo umuntu azokurikirana ibikorwa vyanyu ninde, ukavuge kubera uronsi opportunity yo kuba hari cyo wovuga muri community y'abarundi canke mu ariko barakora ibintu bijanye na business mu Barundi? Urabona turenga muri Amerika hari abantu benshi banyotewe business mugabo badashobora kubona aho bayikorera, ariko ubu ndibaza ku gikorwa turangije ubunyene mu Barundi bose ndibaza ndabahaye akamo, ndabahamagaye baze muri Big Investment Group, kubera ibazaniye ibintu byinshi bashobora byo kwiteza imbere, bagashobora kubikoreramo bakiteza imbere. Kandi tutibagiye nuko iyo twavuye, kuko niyo twavuye baratubarira ati nimwege maso y'igihugu, turashobora naho nyene gukora ibintu bimeze neza tangorane bikagenda neza tukiteza imbere twese hamwe. Murakoze cyane ku kanya muduhaye. Nkuko bibona abantu bahaje ni benshi cyane bavuye mu bice bitandukanye, twaronka kanya turashobora kuvugana nundi mubaje hano. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye.